bakunzi b'ibiganiro vyacu Sylvique TV ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi shaka yuko twongera kuganira sindabicisha irungu. Ego imisi yari haciye ntabaganirije, ariko ndabibutse kuko muri abakunzi bacu. Rero uyu munsi ndashaka tuganire ku mubano wa inabukwe n'umukazana. Ego abarundi barakunda kuvuga ngo umubano wa inabukwe n'umukazana ngo ni ikintu kitoroshe. Rero nagira turabire hamwe icoba gituma bitoroha, impamvu vyoba bigorana, ego ku ruhande rumwe canke urundi, ico vyoba bivako. Ego sindi umuhinga wavyo, ariko ngira mvuge ico jewe ndavyiyumvirako. Jewe ubwanje sinagiriwe ubuntu bwo kumenya amabukwe wanje, ariko abarundi baravuga ngo n'utagira inka arabona aho zitaha canke aho ziragirwa. Ni kimwe muri ivyo, murantunga. Hama rero jewe nakuze mfise nyokuru wanje avyara papa, twarabana mu rugo rumwe, urumva nkabona ingene babana na mama wanje n'abandi ba mukadata wacu. Nyokuru wanje yari umuntu yaratekereje cane, ego na mama arabishingira intahe, ahora ambwira ingene nyokuru yaratekereje. N'abandi bo mu muryango barabizi yuko nyokuru yaratekereje. Uwompinyuza mubo mu muryango iwacu araheza avyandike muri commentaire. Rero umubano wa nyokuru wanje na mama na ba mukadata wacu, je nakuze mbona ari umubano mwiza, babana neza. Nyokuru agwaye baramugwaza, nyokuru ntiyakena udukwi, ntiyakena utuzi, abakazana bari ngaho baramuba hafi. Hanyuma rero maze kwegera haruguru naragiye kuba mu gisagara, hanyuma ndabona ingene ba inabukwe n'abakazana babana. Ego mu kibano aho narindi naraja ndabona abamama bavuye ruguru bamanutse bashikiye ku bakazana, hama nkabona ingene umubano wabo wifashe. Rero nagira mvuge nti ikintu coba gituma inabukwe n'umukazana babana nabi ni giki? Ahanini jewe ndavyitegereje, urabona umuhungu arakunda, abahungu barakunda abavyeyi babo, abamama babo, kandi n'abamama barakunda abahungu babo cane. Rero iyo habonetse umukazana abaje ngo urwo rukundo barusangire. Rwa rukundo umuhungu yakunda mama wiwe aca rusangiza n'umugore wiwe, hama ugasanga umumama donko nyina w'umuhungu nta vyakiriye kusangira urukundo n'umukazana, ugasanga nta vyakiriye. Canke ugasanga n'uwo muhungu yubatse, nk'ivyo yahora afasha mama wiwe biragabanutse kubera amasharge yo mu rugo. Ugasanga dufate nk'akarorero, yahora amurihira nk'abakozi babiri bamurimira, ugasanga ntakibishoboye, ugasanga aragabanije arishe umwe. Nimba yahora amugurira igitenge nka kabiri mu mwaka, ugasanga aragabanije akiguze rimwe, canke ntibinakunze ngo nakigure. Ivyo vyose rero ingaruka zica ziza kuri wa mukazana, ugasanga inabukwe w'umuntu aciye agira ishavu, ngwe ngurya mukobwa wazanye ava hariya, avuka mu muryango n'uwu, yaraduteranije, umuhungu wanje ntakimbona, ntakinkorera iki n'iki.
ugasanga nyene havutse induru, canke ugasanga n'umukazana abonye nyinabukwe aje mu rugo iwe ukabona ntavyakiriye neza, ugasanga ntashatse kumufata nk'umuvyeyi. Mu bisanzwe nyinabukwe w'umuntu ni nk'umuvyeyi w'umuntu, tuba dukwiye kumufata neza. Rero hari nk'akandi karorero notanga gatuma abayinabukwe n'abantu batabana neza, batumvikana. Dufate nk'akarorero nk'abana bo mu gisagara, abahungu bavukiye mu gisagara, urasanga yiviriye nko ku kazi agacaca kwa mama wiwe, yataha agaca abwira umugore ngo je ngo sinjya, ngo nariye kwa mama, akabigira rimwe kabiri gatatu. Nawe uri umukenyezi wasigaye mu rugo, akenshi usanga witeguye uvuga uti umushingantahe wanje aja gutaha arushe, tuja gusangira ku meza, agaca yitahira akubwira ngo yariye kwa nyina. Kumva yuko ako kababaza, umugore aca atangura gushavurira nyinabukwe. Rero ni ukuraba abahungu nabo bikosore, bamenye rwa rukundo bakundana na ba nyina ingene barusangira n'umukenyezi wabo. Hanyuma ikindi kintu giteranya nyinabukwe n'umukazana, hariho igihe nk'umukobwa aba yaje umuryango w'iwabo w'umuhungu utamushaka. Hariho igihe usanga bavuga ngo urya hava mu muryango uwu n'uwu, urya arirabura, canke ari inzobe, bivanye n'ico umuntu aba akunda, ava mu ntara iriya, abantu bo mu ntara iriya bameze uku, ugasanga bagushushanije n'intara uvamwo, ugasanga barakwanse kandi bataranakubona n'imico yawe. Rero ugasanga ubwo rwanko ruvutse ariho ugishika muri urwo rugo. Nobaha akarorero gatoyi, jewe ndazi umudamu umwe, yego yarafise akazi gaciriritse, hanyuma agize ubugeni abiwabo w'umuhungu ntibamushima, ngo yize amashuri make, ngo kandi ava mu ntara iriya, ngo abakobwa baho barerura, batangura kumucira urubanza. Hanyuma icabaye, murabona ko kuri umunsi w'ugukwa benshi bita dote, abakazana baraha amakado bayinabukwe. Hanyuma wa muntu ico yakoze, ikado wa muvyeyi yahawe ntiyayishima, aca arayimusubiza. Ayimushubije urumva yuko nawe wari wewe uri uwo mukazana uje muri urwo rugo, bakagusubiza ikado waguze, ntiwovyakira neza. Urumva ko atakiriwe neza. Rero ako n'akarorero gatoyi muri bwinshi, namwe nibaza ko mubizi petetre kunsumvya, ariko kimwe nashaka gukebura abantu ntibakacire urubanza umuntu imbere yuko ashika mu rugo, ngo bavuge ngo yavuye mu ntara iyi n'iyi, canke yize amashure aya n'aya, batangure kumwanka ataco bamuhora. Hanyuma ikindi naco nohanura nuko abakazana bofata abayinabukwe nk'abavyeyi babo. Nawe we uri umuntu ufise mama wawe, hama ukabona afashwe nabi n'umukazana, vyokubabaza. Twige kubana neza na ba mabukwe, abakibafise, jewe mwumvise yuko atawe ngira. Hanyuma namwe bayinabukwe b'abantu, mufate neza abakazana banyu, mubafate nk'abakobwa banyu,
kuko ufise nk'umukobwa akaja kubaka ahantu nyinabukwe akamufata nabi nawe vyokubabaza. Nuko ikiganiro c'uno munsi niho ndakigarukirije, sinashatse yuko kiba kirekire cane, ariko nimba nawe ufise ico wobivugako urahawe ikaze. Ushaka kuduha ikiganiro utubarira urwanko rwa nyinabukwe n'umukazana urahawe ikaze, kandi ufise n'ico woduterera muri komantere kugira ngo inabukwe n'umukazana babane neza, nawe wenyene utubarire muri komantere ico ubona gikwiriye gukorwa. Nuko mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire, mugubwe neza, mubandanye kudukurikirana, hanyuma ntimwibagire kugira abone canke subscribe, hanyuma mugire share kugira ngo ibi biganiro vyacu bikurikiranwe n'abantu benshi. Mugire na komantere mutubwire ico dukwiye gukosora canke nk'ikindi kiganiro mwifuza yuko twobaha. Muzoba mukoze cane, mugire umunsi mwiza, Yesu abahezagire.